bagenzi bubu upfuma ubabura bose ugapfuma wigenda na wenyine. Je twakundanye n'umutipe. Umutipe yanamwemereye yuko byose nari nabihevye abatipe bose miduheba kugendana hejuru yiwe kugira dukundane. Umutipe ndamukunda twe dukundanye 5 mois. Batangura kumbwira yuko iyo bagendana n'abandi bakobwa. Ndabaza ati ibyo bintu bavuga nibyo. Uzi kuvuga ko araharira turashwana birashika mu ijoro turaryama. Tumaze kuryama nabyutse mu gatondo usanga isakoshi yarimwo versement y'inzu yose y'abandi yayitwaye. Barabizi nabyo bazi nabyo nobibwira ibyo onye benesho je ndagwendeka. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinya makuru cyangwa kibazanira shamvuga muri industry of Buja Flavor. Hungu tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusubira dukingurikira nabage bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Bude. Ngira ko ndabashimira ati wherever you are uri hose mu cyangwa mu mahanga, big up sana uri hose Imana izokomane nawe kubera yuko turiko turakwiza bya bihumbi ijana by'aba subscribers habura abantu 200 gusa kugira ngo turonke kagashimwe ka silver 9.9 hama n'ibindi bice bibura nuvuga ni nk'abantu 200 gusa babura kugira ngo turonke kagashimwe ka silver kagashimwe nuvuga duhabwa na YouTube ku bakozi bakoze neza cyane biciye ku nzira ya YouTube kandi nizere yuko duteye imbere nawe uteye imbere kandi igihugu cyacu giteye imbere cyane. Yes, uno musi rero nashimye ko tuvugana like n'umuntu umenyereye tumaze gukoresha iganiro cyane kenshi karenga gatatu kandi nga muri Buja Hit like rero uno musi nafize ko twuvugana kuvyerekeye umwaka wa 2022 mbe kubwiyo umeze gute ariko ico mbona je ko bwanje asa n'umuntu like ari boring nyine umuntu adenye adacangamutse like je sinzi kandi je mu biganiro vyanje bazikora abantu bamabire kura bakavuga ubuzima bwabo like ibintu nk'ivyo ko bari ubuzima nyine bubayemwo n'uvuga abantu benshi batandukanye ariko uno musi ndabona umenga kubimukuramwo kuduha ya message twaba twifuza ko imuvamo like bya bindi nyama yifuza guhereza abantu turabona umengo no bigorana reka turaza kugerageza turaza kumenya icyatumye ameruko onye ko je nagerageje muri briefing ariko ntihabimbwiye ariko nagerageje nafuye gatega ndamukoresha iganiro ko nyine kumbure niyumva ko bakora mukurikirana canke navuga ati ba bantu je bankunda muri Buja Hit araza kububaha kumbure araza kubahabwira icyatumye ababara. Kersi, bite Kersi. Bite kandi. Kersi. Kersi. Bite. Sawa, urigeze ku? Ya sikuri. Birazane. Ndashima. Urashima nibwiye je nagerageje kuvugana nawe muri briefing tutaratangura ikiganiro ariko nabonye umenga urushaka bimbwira avuga ati reka tutangure ikiganiro ko mbere mudira za kuzana twatangura ikiganiro ariko 2022 ni sawa Kersi. Ndashima. Mwaka mushasha ni sawa. Kersi ni sawa. Birazane. Umare kweli Kersi. Ni sawa. Sawa. Mwira birazane. Emhira turashima. Mama raho? Ara. Na umerewe neza Kersi? Meze neza. Sumenga ariko mengura sinzi bagukubise? Meze neza benisho tubandanye ikiganiro meze neza. Yes, reka tubandanye ngira araza kutubwira ariko je mu rumenga ntumerewe neza Kersi kuko je menyereye Kersi atera inkuru mu kiganiro like ari umuntu afise vibes nyene ye muntu nyene yavuga ibintu byinshi cyane ariko no munsi mu rumenga sinzi. Kersi. Reka tukwa ikiganiro cyatanga. Reka tutangure. Kersi oya. Bakunzi wa budget ifoko tumenya Kersi nibiki vyakubaye. Meze neza tubandanye. Nana kimwe. Normal uko kumusama ukanguka nkuka Kersi. Meze neza. Gusa bibaho. Bibaho. Habaye iki Kersi? What happened? Palikuwa nini? Babakugiziki. Mwashwanye n'abandi?
kersi n'ibiki kersi ni sawa ni sawa ni sawa ngira utangure kurira nawe nga biraza neza ariko gakersi reka n'ibibazo sha abaye ikiri bavugize ibiki byagushikiga kersi cyaka tubwire kersi tujya tumenye bashike cyo twagufasha rega si byose ukwifasha wenyine kersi reka naje n'umugenzi wakumbura usanga hakenewe nk'ibintu nk'ivyumviro bagenzi bubu upfa Mubabaro bose ugapfuma wigenda na wenyine sibyo nibiki kersi ga kersi nawe sawa si sawa tubwire basi kersi kugira tumenye basi ko ikiganiro tukibandanya cyangwa ko tugihagarika nibiki byakubaye ko tumenye ibyakubaye ko amatubandanye ikiganiro kuremesha kuko ndazi haba ariko aradukurikirana nimwe abakunzi bawe benshi cyane bagukunda hajya babonye reke kersi wabo atamerewe neza je baca babayimbaza ati be ni byagenze gute kersi kugira mere kujya kibazo nuko ndiko ndabikubwira nanje cyane umva merewe nabi basigumye umutima urekura la kutubwira ibyakubaye urumva je twakundanye n'umutipe umutipe namwemereye yuko byose nari nabihevye abatipe bose duheba kugendana hejuru yiwe kugira dukundane umutipe ndamukunda twe dukundanye 5 mois maze gukundana hari ahantu yabangaho mu Cibitoke yabana n'abandi batipe gusa nabona atameze neza duce namusaba yuko yoza tukabana ahantu narimba tumaze kubana nari mfise isaro y'umuntu natanga versement ku munsi ico gihe batangura kumbwira yuko iyo bagendana n'abandi bakobwa ndabaza ati ibyo bintu bavuga nibyo uzi kuvuga araharira turashwana birashika mwijoro turaryama tumaze kuryama navyutse mu gatondo usanga isakoshi yarimwo versement y'indu yose y'abandi yayitwaye kuva nisandi ko ndamurondera mugana mubuzi nagize iperereza hose namuze mu bajama biwe nta numwe ashaka kumbwira iyari najye sifise uko ndi bugenze bashobora kumfunga kubera isaro y'abandi y'amafaranga ngahe kersi y'amafaranga 700,000 yatwaye yose yatwaranye n'isakoshi kandi sifise handi ndi bukura yandi yo kumuhereza uwo mubonyera isaro nanjye n'isaro yarabimenye narabimusiguriye mu bwayo yaranse kubyumva bize ati iminsi 2 utarayampa uzobibona nzutangaya niba wumva ndi mugasho ariko je ku bwanje kersi umuntu mwagendanye amezi 5 ukaca umwizera uko kose je mu rumenga warihuse cyane ntabwo nari nihuse nishabe nisho nari kugirana niko nari ndamukunda jaje ndatangaje sinzi ko kersi ibishika gakunda kweri urenda kuzi wewe Rwanda rwanje kersi ndakumenyereye uri umuntu nyene utera inkuru like nyene umuntu nawo ukundana n'umuntu umuntu atoguhenda ngo gutwara amahera ahubwo je nibaza par contre ni abahungu nibo baguha amahera ariko sinaho urukundo wewe ukunda umuntu nyene ukamuha amahera canke sinumva stabitahura neza rero ndi mwanya numva umenga sindi kucyangwa ngomba kundunguruka mu bwenge tu bisanzwe ntiyamenze nuko yayatwaye yayengereye ngamara aratwara nkuko yari gusiganyisha ubu atipe muri abana bayisha turi abana babisi twese none ubonye yakoze ubujaga yakorewe ubujaga kersi cyo bibaza ko ari twese no numva ndusha numva umutima urusha guhera ryari ndondera sinkiryama ndandagira
noronka iperereza kugira ndamuronke narabuze ukuntu nomuronka aha nsigaye numva atana apeti ikintu na kimwe mfise ngaha kw'isi vraiment. Ayo mafaranga wagerageje basi kuyasaba muhira laki mu muryango bagufashe ko kuyariha basi ko turumva umenga yuko bigiye kukubera ingoma. Oya je sinukwirwa ndabivuga mbongo oya ni hatari rero kuje kurundi ruhande rwa Jux je sitavyemera kweri Kersi kweri mu 700 Kersi oya sidibaza vraiment je crois pas sitavyize Kersi sitavyize ari kuri kwibara oh like je sidi kweri cage nyo vibes wazanye mu kiganiro no musi cage washiteguwe nyene sinumva sitiko ndatahura Kersi 700 neza kubera iki kuna numva ugomba kuntera n'ishavu kubera nzi yuko wewe utokunda umuhungu harala kumwizere gushika aho agera kuri stade ubika amafaranga hafi aho umugatiwe umuntu yatwara usabira shikanye like kwizera umuntu biragoye cyangwa ugendana n'umuntu like nyene mutizera navyo n'ikindi kibazo ariko je kubwanjije umuntu menga wari kuvyikuramwe ukavyakira hanyuma ukarondera ari mama wawe akaguherekeza mukagenda kuri uwo mujama nyene umujeha plutôt umuntu zenya manager w'iyo nuzenya nyene yo salon de beauté hama akagusabira imbabazi ya mugatanga periode mukandikirana nawe ukamenya twayakorera cyangwa ugatanga periode uko unuzo yari yavuze ibintu bibiri hirya ejo ntarayaronka ntizokiranya nawe Kersi nawe nyene uwo muhungu mbwa biragoye kwisi nawe ndamenye nagenda kubwira ibintu birevuye rucuvyuba gusa gende like biragoye Jux tuye bise tuyikatirije twapa hapo jura Kersi rero vibes ndo hada Jux tubihebe tufanya jura bega la vibes afise babwija bahera ega kuongera bali kwibahera biko biguye tubihebe ariko Kersi jembo cyo mbona like wo murondera ahubwo we yangurane abatipe bubu yakugurane kana wewe nawe kurura nchekesha kwe waramuhonga amahera ukamuha amahera akiryohera kuvuga kumuhonga yaranyivye benisho yarashika basuka mucorera basi je bibazo biri kurambaza nibiki none kugira nawe uhamagara umuntu mu nzu utazi nturi kuramba ninko kugenda umuntu ari muri mo ukamuka ninko kugenda ku muntu ari muri koma ngo ibi nibi azi nkubu Imana yomfasha conyene nkamufata none wamenyanye gute kwagendana n'abandi barabimbwiye bama amafoto amafoto urayafise ndayafise none yarabimenye ko wamufumye none ko namweretse amafoto none wowe yakubwiye gute yambwiye ngo sivyo ngo iki n'ibintu bya canda umugati candihorera kuko nshavuye cyane yorero ariko kugira agere kuri iyo stade Kersi ngira nawe ivyo bintu warabikora ngira ari kikakana ko wowe bikora je navyo nakora kuko nirirwa kwisalo uri wari wabihevye vyo gendana n'abahungu babiri nari nabihevye kandi nari nabimwemereye je gituma kijagena kurondera ikiganiro kakinyima yari akuje gukora ibiganiro oya ni yari yabimbije gusa nyene numva umengo ntomubaza namusavye urushambira ati sishaka kuguma utembera wari wahise muri kubana n'umugabo rero nitwe twakundanye Tari kweli je cyo mbona kuri uno mwanya je asha ndi mu misi mitindi kweli murabasuma n'umwana nzosiga nawe gendana n'abasuma gacuvuga tuba batipe bose ko turabasuma mwese muba murabasuma mukambara neza mukaja mwibarabara ngo muri abantu beza kumemura ibisuma sinano cyuzanga kudutuka Imana yonyene ifashe wewe wahuye n'umutipe avuye muri confinement agashaho yimereye imisi ari muri quarantine ari isolé
covid kare kamukubise mu mufuko atageretse kubona mu minota 10 naho uca ufata uterera mu nzu nagira niwe ari kugushira mu nzu kesi na murafiki natakwe oh kama ni mwezi wa kwanza si bamukubise kampapu Mega kuruno mwanya jobo no gusabira abakunzi ba budget bakagutukira kuno mwanya niba mumukunda KRC vyukuri mumufashe jare koje kubganje mumufashe kurondera uwo muhungu sindabwiye mumufashe kumuhamahera kuko biragoye ico vyumva biragoye ariko mumufashe kurondera uwo muhungu hama bije nyene like bavyumvikane babico bokora sije nagaketse urumva ko nawe wabishizemo ubujuju bw'iki Benisha muhungu kamushira mu nzu nkanje mu nzu we nima gushira mu nzu reka Benisha uje nugo mubinyibutsa kugira kugira ushira umuhungu mu nzu wowe ivyo bintu wavyumvise gute wewe ko bagushira mu nzu ntiwinjira ya papa wanje je simba mu nzu y'umuntu umucange umukobwa kana muntu umukobwa je nshira mu nzu ndamwemerera yerega wewe ingorane wewe agiye gufata umuntu yimara imisi je kubganje muntu menga KRC je no kureka ukagenda ukibadilira ivyo wawe ukabandanya na nzenya yawe nzenya ivyo vyo wawe vyo kurumuro waratabuje nuvuga convocation nka video recherche La vie de recherche. Warabikoze? Ivyo wanye birashobora kugufasha mu kumurango kuko ibintu vyose bicishije mu mategeko ni sawa kuko ugiye gufata umuntu atari urupapuro ruvyemeza ko ugiye kumufata biragoye arigero kugirana nabi ntubizi no. Ariko kuja kuburana n'umuntu vyitwa ko wari witeze ko muzobana karamata vyo navyo birateye isoni. Ze muraraba rero n'abantu mugendana. Ni conseil ndaguhaye. Siko none. Gusa je ndakwemera ko ndaguterera 20000. Misore. Ndazagwa 20000 bayo bavuze ko ari 7000. Yeah. Muri 20000 hajasigara 680000. Siko? Okay, merci. Ndazagutera 20000 hanyuma yagufashe mu kumurondera la ko muhungu amagusubiza amafaranga. Urumva ko ari igisuma? Kaben. Cyangwa urukura mubeshira. None Awe nawe juma sikuwa twamini yako na biyu. Natsuko abantu wewe ashobata kwizera cyane. Nabizi. Kwizera ibintu vya KRC biragoye, c'est très difficile. Jengo mujama kwenda kwemere 20 bare kweri eba like nyene turazura bice tukokora kubera yuko numva umenga vyagize ikibazo cyane. None unye basimurwa kuvugana ryari? tuvugane kandi yarambrotse Benisha. N'abagenzi we bari proche ni bakubwira n'irengero ryiwe. Wapi navyo bambwira. Sana mugabo sinzi ko KRC je vraiment hogera kuri stade agakunda Jux. Je kubganje we jukwe KRC mubona gutemana. Je KRC je sinibaza ko hogera kuri stade ngukunda umuntu like umwimvemo mubane ibi nibi sinanavyumvira vraiment. Ariko urumva yuko nta mutima udakunda. Akakumbwira amajambo nimumfashe kurondera. Erega KRC tworondera tumaze kumenya n'umuntu wari. None umuntu wase ko no kutubwira izina ryiwe. Sinandaza kuri kubwira n'abahora bambona kuko ndazi benshi bahora bambona twara dusohokana njya ku mutwenzi bamufate bajya baje haba ariko bamufatira imbere isi yo Ufise na video recherche c'est bien nta kibazo bavyiza byo byumvikana kuko Ufise ikintu kiboneka alpapuro kiboneka nero mwira barabizi nabyo bazi nabyo no bibwira ibyo onye Benisha uje ndagwendeka Jux no tugigeze nga KRC ndabona umenga nta mudi ifitiye tuzosubira bakunze Buja TV numugire subscribe